ndumiwe amatwi ansumira nuko Noraske yatije umugore ya AKES DON. Oya sikuba bon sinatije umugore ya AKES DON. Ofite je ndafise umwana hari umwigeme twakundanye hama turagira ubuguruguru ja biya by'ubuguruguru hama ari bungenga amari baruka yarabi wabo ntiyarabi wanje. Ese ko umwana murabana? Umwana ndamufise muhira cyangwa abana na nyina? Aye umwana ndamufise muhira ama kubera ko tutari tukiri kumurumva hari ibintu tutahurije ko kandi kutahuriza ku bintu ni ibintu bisanzwe ku bantu ntitwabihuriza ko hama aragirirwa amahirwe canke sinzi ko ari AKES yagiriwe amahirwe bo barikundanira mbere menga bararose n'undi mwana AKES n'umugenzi kuva kera tukira abana urumva nibaza kazi washatse kuvuga warinze kubica kure ariko si ibintu birebire nko kuri kurabigira ni ibintu bigufiya ni just umukobwa twavyaranye ngira abana na AKES nyimba batapanye sinzi. Hello guys, Mr. Cousin kandi Mr. Twitter imbere yando baramukije bivanye naho muri meze bien, meze fresh. Ako kazina ka Twitter nagakunze Noraske. Meze neza kwanze. Sawa gose. Urazi gituma nagakunze. Nasanze Twitter ari umuhora utagira urusaku. Bon apana umuhora, ni rezo social itagira urusaku. Ni yaba president, oui. Ago ni ifise gwinshi. Basi ubwo rusaku rwayo ruba rwizewe. Amakuru ari kuri Twitter bayizewe. Si nka makuru twokura kuri Facebook. Umuntu wese yishirira kwivya ashaka. Ngane kwera agendera ko abantu bakeye. Yego. Nico gituma rero nace mpitamo kwita Twitter kubera ko naje ibintu nzana kenshi biba byizewe ibintu atari mu rusaku biba biri serious. Hama ndafelicite kwanza sinabwa bikubwire ndakunda ingero ririmba. Umudiho wa rap vraiment uraneze. Thank you sana my brother. Urazima je nagirageje kuririmba rap byaranze. Imwe muzambanye nki ku buryo ndirimbye meza couple imwe umutima uri mu gucomoka. Nukuri urikoze nyene ugomba kuburanira story. Nukuri kweri man ariko ngiye mu bintu vya R&B nchasanga byo birapfuma cyo kimwe na rap. Gusa ico nakunze cyane no kuririmba gospel kubera naje nsanzwe nkijijwe. Ego ndirimbira Imana. Naje ndumuhimbaza Imana ariko bibaciye ibisanye. Zo featuring dukora indirimbo. Ntujare wese muto wangu. Cousin Twitter. Okay. So bakozi banyishu media rero umukozi w'Imana Noraske muhimbaza Imana dusanzwe tuzinanye ngira ngo bamubona ni Ntare Sisi Ntare Sisi gusa Ntare Sisi abami ngabo Burundi bahereye kuri 5 bahereye kuri 1 oya aho bahereye abana bahereye barahera numva ko hariho Sisi hariho Seti barabanda Seti no bariho zobamenye bari hariko waje nanzi oya gusa we nturaba umwami abami bariya ndoreka ko umwami gute ndumwami nyine okay bivana na hariho usanga uri umwami muri chambre yawe uganze none aho sari ko umwami ni jambo ry'Imana siko ritugiye ati murabami n'abahereze yes okay bakunzi banyishu media rero nagarukanye ushobora kwibaza niki cyatumye nzana Noraske nagomba n'umuge Noraske hano imbere ya kamera ni kubwo makuru ariko aratembera muri kino gihe amakuru ariko aravugwa yuko Noraske umugore we yashoboye kumutiza uwundi muntu nanje nkaca nibaza ni gute dushobora gutiza ikirato cyangwa impuzu ariko gutiza umugore Noraske umugore yabutije uribo ayo makuru ariko aravugwa cyane nanje numvise navyivugira wenyene mwatije umugore bateri inkuru oya bon si inkuru Noraske byagenze gute kugira ngo utize umugore bon en fait jewe sindigera ndongora oya nurigera ugira mariage sindigera ngira mariage gusa kurongora amaze kurongora entre guillemets rero urumva gucuvuga ngo natije umugore n'abandi kundabeshe bon narimvuze imvugo bita exaggeration nari nkoresheje imvugo irenze Noraske n'umuntu wa mbere yashoboye gutanga umukunzi wiwe akamutiza undi muntu ngo bakundane bibaho umukunzi wawe umuha undi muntu bro wewe umva ibyo bibaho
turetse ivy'ibigarire wewe ufata umuntu nawe nta rukundo ruba afise wewe kamera mbere ubigire nico nzi ko ndibaza uwo muntu wese yari umukunda cyangwa yari drage gusa byigeze bibahe umuntu yikubwiye abona bateza inkuru bashaka kuryoshya ibirori en fait ico numvise nuko umukunzi wawe wahisemo kumutiza ubundi muntu kugira ngo mube murariye pause mu rukundo rwa je sivyo nta n'umukunzi je nigeze ngira nkatiza abakunzi banje nagenda ronka bose bari serious nta numwe yari yaje gufitana mu buzima bwanje kandi ndashimira abantu bose baciye mu buzima bwanje baranyigishije ibintu byinshi kandi baransiga ibintu byinshi kandi je nta muntu umwe twagendanye tutavugana umaze kugira aba ex bangahe Noraske nibatse kari babiri bazi ko atamu ex fils batatu je ndakuzi cyane aho mbona ndafite imyaka 30 mbura imyaka mike urumva imyaka 30 sinoba ntarakundana n'umuntu n'umwe no bandiko ndasarisha namangerageza kugira ndaye ko nogira mariage bigaca bipfira mu nzira ariko bigaca vyanka cette fois ndibaze yuko jewe nta mu ex fils kubera ndashije wese acanyanka sinzi ko mfise umukobwa umwana we nta n'ubwana uramera cyabona yuko byagatuye agomba ari muri copinage gatuye agomba kuzana ibintu byo gufyina oya bon nta bintu byo gufyina biba birimo none ahubwo jewe no kuri rezo social bambwiye ngo mfise ingwara yo gukunda abakobwa sinzi gituma usanga bakunda de kandi atanumwe aranyemera barakubona decision muzima atanumwe aranyemera mademoiselle Jambo ko bien wabonye oya birasanzwe nanzi ko ndamuramutse umva none gusa ntunkure muri sije amatwa nsumira nuko Noraske yatije umugore ya AKES DON oya sikuba bon sinatije umugore ya AKES DON ofite je ndafite umwana hari umwigeme twakundanye hama turagira ubuguruguru biya by'ubuguruguru hama ari bungenga amaribaruka yarabi wabo ntiyarabi wanje ese ko umwana murabana umwana ndamufise muhira cyangwa abana na nyina umwana ndamufise muhira kubera ko tutari tukiri kumurumva hari ibintu tutahurije ko kandi kudahuriza ku bintu ni ibintu bisanzwe ku bantu ntitwabihuriza ko hama aragirirwa amahirwe canke sinzi ko ari AKES yagiriwe amahirwe bo barikundanira mbere menga bararose n'undi mwana AKES n'umugenzi kuva kera tukira abana urumva nibaza kazi washatse kuvuga warinze kubica kure ariko isi ibintu birebire nko kuri kurabigira ni ibintu bigufiya ni just umukobwa twavyaranye ngira abana na AKES nyimba batavanye sinzi rero nivyo ngira washatse kuvuga rero urumva se uvuga ngo namutije bon igihe twari tukiri kumwe dukundana dufitaniye relation yari kumwe na jewe hama urumva tumaze kuba tutahurije ku bintu kanaka kumbure aragirirwa amahirwe nk'umwigeme yavyaye ni gake umukobwa yavyaye aronka umuntu bashe kuvyumva ko umwe ariko Imana we yabimukoreye araronka umuntu amukunda kumbure amukunda no gusumba jewe wamuteye amachance namuteye amachance urumva nivyo nibaza bashatse kuvuga nivyo Noraske rero urumva ko yari yashatse kubihakana ariko urumva yabutije no wazi gituma mvuze ko wowe uvuga woba wibaza ko wamutije nuko twumvise amakuru ko kugeza n'ubu kiri inyuma y'ujya mukobwa ukimuronde ujya dufite amakuru y'uko Noraske kugeza kuri uno mwanya ujya mukobwa akimurondera ugushaka kuvugana nawe kuri fone akora kamarisa yose kandi mwijoro ntibigera biba ofete jewe inyuma yaho reka haciye imyaka myinshi ivyo bintu uri kuvuga haciye nk'imyaka 5 urumva rero ibintu urumva bitangiye niki gitumye ndabimenya muri yo 5 je sinari ntibari muri we warukira umwana ntibari bwaje muri bino bikorwa rero nari nkiri no kwishura ivyo nakoresha umwanya yigeze kubivuga balandiri promote bayigeze kubivuga ivyo ni bon si nkuru nshasha ariko ivyo ni ibintu bisanzwe rero kuvyara n'umuntu amundi nawe bakabana ni ibintu bisanzwe hamara ivyo uriko urabesha umukobwa ntawe ndondera kubera ko ntaco ndondera kubera ko umwana nje ndamufise uwo mwana uriko uravuga nje ndamufise urumva sindi mu telefone ngo ngingujana umwana kwa muganga urumva kwanza sinokubaka gutelefona n'umugore w'abandi urumva n'umuntu yubatse kandi ndamwubaha nawe ndabitsikanyubaha hari hose urumva ubu rero arubatse urugo ruraramye cyane baza ko bizi kunsomvye
nibaza kubizi konsumja kandi nibaza ko muzinanye cyane yes yakonze yanyishu meza urugo ruraramye reka je ndakubaza ubona urugo ruramye kubera ko wewe boss wawe ni manager wa AKES nibaza yuko kandi musa n'ababana abantu badahazi bakorera mu Carama ahandi ni muri inyishu media kwa AKES nawe ni haje imbere gatoyi nta ni metero ijana zihari ndazi yuko ni mukanya uvuyeyo ijana zirarenga mukanya uvuyeyo mvuyeyo okay wabonye urugo ruramye tuvyihote ndabakunda cyane yari NORASKE umukozi w'Imana buca bamuhezagira upastori kandi tuzutumire NORASKE wo kwambika ikanzu jewe hampande yuko batariko baranyatira kuba umupastori ariko ndo umukozi w'Imana yes ndo umukozi w'Imana kandi na umukozi wayo sindi umukozi wayo gusa ndi n'umwana wayo apara yo kubura umuririmbyi ni kindi gikorwa ukora mu ishengero umuririmbyi kwira wamayo nkora ibintu byinshi apara yo kuba umuririmbyi ni kindi gikorwa ukora mu ishengero ndi umuririmbyi ndi umusenzi mu intercessor hariho ibindi bintu byinshi nkora nk'ivya lighting kenshi ndakunda kuba ndabibonekamwo media yo kwishengero yanyu irongoye na shawe nta womenye ama ndaboneka mu bintu byinshi byo organize ama evenement muri eglise yes nibikorane n'ibintu bya gutyo mu representative utarantumira none kwishengero wacu nzogutumira from ndavyisabye kuri kamera okay bakunzi banyishu meze ndabashimire cyane yari kuze John twakumwe na Mr NORASKE cameraman yari Bobo Vanci Mr wamwise gute cyagi kazobake okay ndagushimiye cyane Mr NORASKE thank you sana Bobo thank you mu bindi bikorwa fresh sana hezagire cyane ndumiwe